Tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe na basokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 mu Kakaro umwaka wa 2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Twarumvise ko mu Burundi haguye ishano, ntaho byakana byanditse mu masezerano, igihe byabereye ko sinkekeranya urungano, ndabaza nimba aho baharatanzwe ibihano. Mu butumwa twahawe n'abakurikirana inyigisho zica muri kino kiganiro baragarutse kukiza cabaye mu makomine ya Ntega na Marangara mu 1988. Baradusabye ko twobiganira ko uno munsi kugira baronke umuco. Tukaba turi kumwe n'abigisha bacu, kumbure uno munsi baragira ico batubwiye kuri ivyo vyabaye Intega na Marangara. Turi kumwe na Kiki Daniel Ngendakumana. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, mwakoze kudutumira. Ndaramukije kandi n'abandi barundi bariko baratwumviriza aho bari hose. Nkaramutsa n'abagenzi banje turi kumwe mu kino kiganiro. Turi kumwe kandi na muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, kandi mwaramutse abatuza kuganira nabaza gutwumviriza bose uno munsi. Turi kumwe kandi no dusanzwe dutegurana kino kiganiro Romain Prince. Ndabaramukije. Mwaramutse neza Frank, ndaramukije n'abantu bose bazakurikira kino kiganiro n'abatumirwa bari ngaha na bose ndabaramukije. Kumbure ivyabaye Intega na Marangara woba nawe ufise ibyo ushaka kumenya cyane, kumbure ko byabaye imyaka atari kirenga. Cyane gose kuko n'ubwicanyi bwabaye, abavyeyi bagenda bitubwira ariko ugasanga ntushobora kumenya imvo n'imvano aho bwaturutse, wabukoze ninde, impamvu bwakozwe. Ni ibibazo byinshi tuza kubaza muri kino kiganiro.
Ego Kiki Daniel, mu rukurikirane rw'amakuba yagiye araba mu Burundi haravugwa ikiza cabaye mu makomine ya Ntega na Marangara hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988. Abakurikirana ikiganiro Tahura Kahise wubaka ibirama gica kuri Remesha Magazine, ikiganiro gitegurwa n'itorero Burundi, barabaza bashaka kumenya ibijanye n'ico kiza habaye iki muri Ntega Marangara, mbega ico kiza coba cabaye coba cavuye kuki? Murakoze. Mu Burundi tumaze imisi tubishikiriza tubivuga ko harabaye ibiza vyinshi byagiye vyikurikiranya. Twari tumaze igihe tuvuga ivyo mu 72, turaduga twaravuze ivyo 65 n'iyindi myaka itandukanye. Birumvikana ko iki kibazo cyo mu 88 naco gitegerezwa kubazwa ko byinshi, kuko kiri mu byatumye mu Burundi haba gahinda kenshi. Icambere cyo nuko haba 88 canke imbere yaho canke inyuma yaho twaramaze kuvuga intandaro y'amakuba adasanzwe yagiye araba mu Burundi. Intandaro ya mbere ni ideology yatujemo yo kutugabura, ideology yo gukumirana, ideology y'ihonyabwoko. Iyi ideology twarasiguye ukuntu yaje, turamaze abahinshi baramaze gutahura ukuntu yakoreshejwe, ukuntu abazungu bayizanye, intambwe zitanu baciyeko, baragira igihe basubiye inyuma badusigira igihugu, mugabo ya ideology baramaze nayo nyene kwidusigira. Tumaze kuvuga ikibazo c'amoko cyatanguye gukomera cyane mu Burundi, twikukira nticari bwashinga imizi, kuko hari akarorero gatangwa ko mu Rwanda mu 1959 ibintu byabaye ku munsi mukuru w'aberanda bose itariki 1/11. Mu Burundi ntivyari bwagere kubaho ko twari dugifise inkingi ikomeye ariwe umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore. Mu 1961 twarabisobanuye, twarabiganiriye koko iyo ideology yavuye mu Rwanda izananye na Albert Mosi yaje baraburana mu matora, ideology mbi iratsindwa, ideology yo kubaka Burundi, yuko abarundi babumwe, yuko abarundi bategeza gukorera hamwe bagira amajambere. Iyo ideology y'u Burundi nk'Uburundi yarayatsinze amatora. Ibibazo rero byaje gusubira kuvuka, iyo nkingi yacu bamaze kumugandagura. Niho wa mugani bavuga ko iyo havuye ku rugi ku nzu imbeho irinjira. Rero twaravuze rero mu bindi byiza byagiye birakurikira icyo byavyaye. Twaravuze ku bijanye n'ibindi biza byagiye biraba, icyo byavyaye nuko dufise abantu benshi bahunze, bamwe bagahungira mu Rwanda, muri Tanzania n'ahandi, tukagira n'undi mugu bahunze uva mu Rwanda muri ico gihe ukaza mu Burundi. Urumva ko ico gihe wiyongeye ko abantu bamaze gucurika ubwenge, bakabwiyumva mu bwoko, n'ubwoba rero bwari bwaramaze kuza mu bantu. Abakumiriwe mu buzi, abagerageje kwigwanako bagatsindwa, abagerageje bagacika ku icumu kumbure mu biza vy'imbere yaho byari byabaye. Urumva abatahunze bari bafise ubwoba budasanzwe. Aha rero ntitwokwirengagiza ko hari haciye n'igihe ubutegetsi bushikwako, haciye mu byo guhika ubutegetsi mu byitwa amakudeta. Ico gihe rero imyaka ya za 80 turazi muri kahise ku Burundi ko hari hatanguye gukomera bya biroberi twavuga mu kiganiro caheze. Cyane cyane hari hamaze gukomera umuhari wa Paripehutu. Umuhari wa Paripehutu wavutse mu 1980, kandi ahantu wari ushinze imizi ni mu bice bya Tanzania no mu Rwanda na cyane cyane.
izi rero komine za Ntega na Marangara n'abantu ni komine ya Ntega iri mu ntara ya Kirundo, komine ya Marangara ikaba mu ntara ya Ngozi, ni komine zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Abantu baho baragenderanira, abanyarwanda barasumira muri izo komine nabo muri izo komine bagasumira mu Rwanda, kandi niko byamye n'ubu niko biri. Kuvuga rero ko abantu byoroshe kuja gusoma, ugasoma ivyo kurya ukongera ugasoma n'ivyiyumviro ideology canke ukava aho hose. Rero dufatiye ko kuri ibyo byose byari tumaze kudondagura, abantu bari basanganye ubwoba budasanzwe, kandi na bya byumviro bitandukanye byari bimaze kugeraho mu banyagihugu. Ni ukuvuga rero ko bamwe bategerezwa kwitwara nk'abacunganye n'abandi. Turibuka ko dusigura cyane cyane ideology, ukuntu bakiduteramwo badushyizemo kimwe twasiguye twita complexe d'infériorité de supériorité. Bamwe bazi ko ari bake, kuba ari bake abenshi umwanya n'umwanya bashobora kubamara, bategereza kwigwanira, bategereza kwigwanako n'uburyo bwose bushoboka. Abandi nabo bazi ko abandi bafise ubutegetsi, bafise igisirikare, bafise inguvu z'igihugu, bafise byose. Ukuvuga ko nabo bafise ubwoba ko umunsi umwe bazokoresha ibyo byose bafise kugira ngo nabo babamare. Ukuvuga rero ko ubwoba rero mu babanye bufise umuzi muri ico kibazo c'ivyiyumviro by'ihonyabwoko no gukumirana. Aha rero n'izo komine za Ntega na Marangara, usomye hari ibitabo byinshi byandikwa, hari amaraporo yatanzwe, ego hariho abandika bihengamira ko n'abandi bahengamira ahandi, ariko iyo usomye ufise imbono nziza urashobora gukura ikintu gisa nk'ukuri abantu bashobora kuba barahurijeko. Abantu barahuriza ko hariho abahutu baguma bashaka kwiganzura kenshi, bakagerageza no kwanka amategeko amwamwe, ibyo bise insurrection yabo, bivuye ko baba babitumiriwe n'abanyepolitiki, baba abari muri bariko barakurikirana inyigisho z'ikiroberi gishasha cariko kiravuka. Nukuva ibindi barahuriza koko nko mu 1986 haragaragara ko abantu bafise ubwoba budasanzwe kandi bamana bikekana binubana. Ico gihe rero umwe aryamye uwundi ntiharonka itira, agomba avuga ati iri joro uvuga ko bama ntibuca ku mpande zose. Ico gihe rero haravugwa nk'ikintu cabaye igihe kimwe ngo hariko haraba inama y'amakoperative ku mugwa mukuru w'ikomine ya Ntega, hari igisasu caturitse. Ibyo biva muri témoignage yatangwa n'umuntu yitwa Karikurubu, wavuga ko atazi neza iyo ico gisasu cari cavuye, ariko kuva ico gisasu gituritse n'abantu nubwo bari bafise, abantu barahunze barashwa baduka, harabakomeretse, harabagize iki, harabavunitse, abandi baratana amakinga bafise, benshi baranahunga, barahungira hakurya mu Rwanda, abandi mugabo harabasigaye. Rero bace batangura kubisigura bavuga ati hari umugabo yitwa Reveriyano Harushingoro, uwo muntu afise icifuzo cyo atumara abahutu twese. Guhera ngaho abantu baguma mu ruhagarara. Ako nakararo kame, mugabo baravuga ko ico gihe ata byinshi byononekaye, mugabo kagiye mu mutwe w'abatari bake. Mu ntango rero yo mu 1988 kuri iyo tension yari iri muri ivyo bice, babura amatari baraja guhumuriza, bakaja gufasha abantu kugira ngo bagarukane umubano. Ariko hariho discours bavuga ko yavugiwe Intega yateye ubwoba batari bake, yavuze ati hano hantu muri komine hariho ugwaruka runywa urumogi, ati kandi abantu banywa urumogi tugiye kubahagurukira kubera ko barateza umutekano muke,
tugiye gufatira ingingo zidasanzwe ariko bavuga ati aho kagwi ntiyigeze amenyesha ni bande. Abanyagihugu rero bagaca bihinyisha kubera bagiye bafatanya n'ubwoba basanganye muri bo. Ibyo rero bigaca biza biravyura n'agatima barashaka ko bagiye kuduhagurukira badutware kamwe kamwe batwice nk'uko mu 72 twabibonye. Nabo bagaca bagwiza uburyo bwo kwirarira n'uburyo bwo kwikingira. Aho rero muri iyo minsi haratanguye iminsi igihe ibikorwa byo gusubira guhumuriza ku buryo banatahukana n'abantu. Uvuga ko mu matariki ya 10 z'ukwezi kwa munani hariho abantu bahungutse bavuye mu Rwanda baragaruka mu gihugu. Rero neza na neza ibintu bikomeye byagiye kuba ku itariki 14 z'ukwezi k'umunani, ni ukuvuga imbere yuko haba wa munsi mukuru w'iruzwa mu ijoro rya Bikira Maria uba ku itariki 15. Aho ngo biriwe babona ngo jeep y'umugambwe Iprona irimwe n'abasirikare itembera ikizura ija ku mupaka w'u Rwanda igaruka. Bamwe bakavuga ati bashobora kuba bariko barapanga akarere ngo batumare, mugabo abandi bagasigura ko yariko barondera bacungera umutekano baraba ko atarudandaza rw'amagendo hari rw'amakawa, kuko ku mupaka hakunda gusanga hakorerwa ibintu by'amaforode. Ariko abantu muri ico gihe ntibigeze bumva ko atanabi baronderego. Niho rero ibyaciye bitangura neza na neza kuri wa mudandaza yitwa Reveriyano Harushingoro. Abantu bariko baranywera iwe barafashe biba ibintu biri mu nzu iwe bamwagiriza yuko n'ubundi ni n'amatungo yabase n'abasekuru yanyaze mu gihe 1972. Urumva bariko barafatanya n'ibiza by'imbere babironkeramwo impamvu yo gutanguza akaguma. Ico gihe akaguma rero karaba ubu Harushingoro baramukubise akajagari babaho kamaze nk'amasaha 4. We rero yarasanzwe afise n'inkoho yaranayisokoroye, ariko ntaco byatanze kuko yaruhiye kwicwa kandi inzu yiwe yarasambuye icika umusaka. Umugore wiwe yagiye kuvurirwa ku Ntega, kandi yari yegereje no kuvyara, baciye bamufomoza inda kandi baranamwica. Ivyo rero bimaze kuba gutyo bakaguma rero avuga ati baratanguye baradusotoye bigenze gute. Bukeye niho vyasubira kuba uwo munsi nyene kumva bitanguye Intega bimukiye no muri Marangara, nabwo akaguma karabaye aricanye Abahutu barica Abatutsi bamwe bakica Abahutu. Ntidushobora kumenya ngo ni bangahe bapfuye kuko n'ibiharuro bitangwa biratandukanye bivanye n'amaraporo yatangwa. Leta bo yavuze ntihuye nayo ayandi maraporo agenda aravuga. Mugabo nuko ico gihe ako kaguma kahitanye abantu benshi kandi ku mpande zose. Mu nyuma rero itariki 16 niho leta yagiye guhaguruka, baraza abasirikare. Abo basirikare rero nabo baca baragirizwa ko mu kwica canke mu gutabara bagira ko bica umuntu wese bahuye. Bamwe bakavuga harabiregura bavuga ngo ntiwashobora kumenya ngo mwicanye n'utari we. Mugabo ariko nuko baba abanyagihugu ivyo bakoze byahitanye abantu batari bake, haba niyo intervention y'igisirikare nahitanye abantu batari bake. Ikintu rero kiri gikomeye cyane twokuramo nuko ikiza cyo kuri Ntega Marangara mu 1988 gifise aho gihure n'ibindi biza byagiye biraba, kubera ko biza bifatanye na ya ideology abantu baba bafise bagumana uruhagarara muri bo, kuko umuntu afise ideology ategerezwa ko igihe cyose yama yibaza ko naka hava mwitanga canke nawe bibaye ngoma akamwitanga, kuko
nibyo byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Ikindi naco dukuramo nuko mu banyagihugu bibarisha abanyagihugu bagenzi babo, hanyuma na intervention y'igisirikare nayo nyene irahitana abatari bake. Ikindi rero cyo gucakwa karongo nuko hapfuye kandi hishwe abarundi mu moko nka yose. Nibyo dushobora gukura mu bitabo bitandukanye, tutitaye ngo naka yakoze ibi naka yahitanywe n'iki, ariko abantu basize ubuzima ni benshi kandi bo mu bice bitandukanye. Ariko dukurikiranye inyigisho hirya no hino, twumva amakuru, twumva hirya no hino hariho abadoma ku rutoki, kumbure ngo bibazwa naka, kumbure bibazwa umukuru w'igihugu w'icyo gihe ego. Ariko wowe niho dutomoreye, mbega byoba bibarizwa nde, ninde yabigizemo uruhara ahanini? Murambabarira sindi umucamanza, ariko hagirizwa abandi. Abambere bagirizwa, icambere cyurumva ko hariho ideology abantu basanganya. Iyi ideology yazananye twaradondaguye bitandukanye. Vuba umuntu wese afite iyo ideology, uwo muntu afise mu ruhara rukomeye muri ico gihe, kuko nta nova ngo naka yantumye kwica naka ngo amufate nk'ugwitwazo. Umuntu wese afise uwo yishe, ico cyaha comwagirizwa. Ikigira kabiri, abantu bagizemwo uruhara rukomeye, urumva ko hari hamaze kubaho twadusanganye d'abord leta iza ku makudeta itatuwe n'abanyagihugu. Leta irafisemo uruhara kuko abarundi bose igihe cyose bari mu ya leta ko bategeza gukingirwa. Biragoye kugira ngo tuvuge ngo mbere leta hari ico gihe hari imaze nta mwaka hari bwakwize, kuko hatwara perezida Petero Buyoya yaheruka gutera kudeta Bagaza. Nibaza ko byinshi byari byanakomeye mu gihe cy'imbere yiwe, kuko munsi y'umwaka sinova ko ariho hoba harateguwe kwinjiza amaho gatima k'amacakubiri mu banyagihugu. Ni kuvuga ko harimo urukurikirane, mugabo urumva leta irafisemo uruhara rwayo, niyo yategeza gukingira abantu, kandi n'inzego zayo muri intervention yayo irafise abo yahitanye. Ico ni ca kabiri. Ikindi naco cogirwa mu ruhara ni iyo migwi yigisha ibijanye n'ibiroberi, iyo umugwi wari uhengamiye kuri ideology yo kwabahutu biganzura. Ubwo rero aho ntibashobora kuburamo uruhara, kuko baraduma ku rutoki ko abanyagihugu bamwe bigishijwe ku ruhande rw'u Rwanda, aho uwo muhari wari ushinze imizi. Kandi turabizi ko mu Rwanda icyo gihe hatwarwa na Habyarimana Juvenal, hari hasanzwe hariho ikibazo gikomeye cy'inyigisho zo kwanka ubwoko bw'abatutsi no gukundwakaza ubwoko bw'abahutu. Ni ukuvuga rero birashobora kuba bifitaniye uruhara runini, ku buryo bavuga ati uruhara n'u Rwanda nande nabo bosanga babifise mu ruhara. Ababikoze bakiriho bo babuzuye amaganya, kiretse umutamaraho yibera kumuhaganya. Yambwiye ngo mu Burundi harabaye isanganya, kuvuga ko mu mabanda babonye umuhero, ukibagira ko mu Rumonge habaye ibitero. Dr. Ico gihe mwari mukuze, mwarabonye byinshi, kumure n'ibindi mwagiye mubiganira n'urunganwe mwari muri kumwe. Jewe nari mfise umwaka umwe niho nari nkivuka. Ego. Umumvise ibyo kikavuze, iyo ntwaro ya President Buyoya yari imaze hafi umwaka no munsi, ariko biravugwa yuko iyo bariko baradoma ku rutoki baravuga ntega marangara, baca bavuga iyo ntwaro yari ico gihe. Mbega hari uruhara ibihugu bibanyi byo mu karere byo byaragizemo muri ico kiza cha 1988? Mbega hari ruhara rw'umuzungu mukoroni yoba yaragize nawe nyene? Sinzi ko woduha amakuru neza kubagize uruhara muri ico ako kabishe ko muri 1988 ntega marangara.
urakoze kuri icyo kibazo n'ibyo kikiyashikirije nta binini ntorinda kugaruka ko ariko nk'uko nama ndabivuga indwara yose mu kugira ngo iturike uyibone ibimaze igihe yakwinjiyemo irica umubiri nama rero hajya utanguye kugira umuriro iri kirakubwira ati ngira ndakumare rero i Burundi ni iki kibazo nk'uko twama tubigaruka ko iki kibazo tubona aho indwara yadutse cyatanguye kera ubajije ati uruhara rw'abo hanze abazungu n'abandi urwo ruhara ni rumwe twama tuvuga ko rwatanguye nyene mu nyigisho n'inyifato ikoroni cyagize kugira ngo kitugaburemwo kubiri hama natwe abagiye ku butegetsi bwa mbere barabikomeza rero ibyatanguye muri 1965 bigakomeza ni gushika n'ubu ni indwara imwe tubimenye kandi iyo ndwara idatorewe umuti itwihende n'ubundi bwicanyi buzokomeza kuko ababyigisha barakomeza babyigisha rero hatabaye abantu batangura kwigisha ibindi by'uko koko turabarundi ibyabaye tuzi amamuko yabyo bizokomeza ku bijyanye na Ntegamarangara notangurira kuko bavuze umuhari wari wavutse muri za 80 witwa Paripeutu naho nyene hari icyo umuntu yobivuga ko kugira yerekane iyo ibyo byavuye murazi ko kuva muri 72 harabaye impunzi nyinshi zo mu bwoko bw'abahutu bari mu Rwanda muri Tanzania muri Congo mu bihugu bya Buraya rero umuntu yahunze aguma ashaka yuko yosubira mu gihugu ciwe aho rero mu Rwanda harabaye imigwi itari mike yavutse mu banyeshure bashoboye kuronka n'akazi aho handi mu Rwanda mu za Buraya hose iyo novuga cyane cyane ni muhari witwa ubu rero je uko ndiko ndayivuga si ubu abandi bamwe bavuga yo muri 72 n'ubundi mugambwe wavutse ufise intumbero z'inyigisho zija gusa n'inyigisho zifatiye ku mwanditsi yitwa Karl Marx inyigisho za Marxisme babona yuko ingorane z'i Burundi atari cyane iby'ubwoko ari ibijanye n'ingene imibereho y'abarundi iri uwo muhari warakuze urana shika no mu Burundi hagati naragize amahirwe yo gusoma ivyo banditse bimwe umuntu yarabishima ko yabona ati hari kumbure hariho abantu bariko barava muri ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri ushobora gufasha ko igihugu cofata izindi ntumbero ariko rero abari mu macakubiri baratevye barasaba ko hoba inama nkuru cyo bita congrès mu Gifaransa kugira ngo babaze ibibazo by'intumbero y'ingwano bifuza gukora habajijwe ibibazo bibiri nivyo bamazemo umwanya utari muto
ikibazo ca mbere cari mbega muri iyi ngwano tugiyemo turashobora kwemera abatutsi ko twofatanya uru rugamba. Kuri ico kibazo ntibumvikanye, kuko harimwo abavuga ati turashobora gukorana nabo, abandi bakavuga ati naho tukorana nabo abahutu nibo bababaye, nibo bategerezwa kurongora uru rugamba. Abandi nabo bati oya nta namba nta batutsi dushobora kwemera ko dukorana. Ikindi kibazo ca kabiri cyahabaye ni ikibazo bavuga ati none tugire ingwano bijanye na politike turondera demokrasi canke tugire ingwano y'ibigwanisho, bani intambara nyene yeruye yo kuja kwica abantu. Naho nyene ntibumvikanye, bamwe bavuga ati ingwano ya politike, abandi bati oya dutegerezwa gufata ibigwanisho tukabwana. Rero niho iyo ubu muri ico gihe yarasambutse, hari imyaka 81 isambutse. Rero iyindi migwi yaciye itangura gukora, niho rero bamwe banka yuko bokorana n'abatutsi, bakanka yuko habiha ingwano ya politike, bavuga ati ni ingwano y'ibigwanisho nyene. Bashinze rero uwo mugwi witwa Paripehutu, bafatiye ku vyabaye mu Rwanda, ko bifuza yuko intwaro yabo yoba nk'iyabaye mu Rwanda kuri Kayibanda no kuri Habyarimana. Uwo muhari warakomeye kuko warafashijwe n'abanyarwanda bonyene, n'abandi bari Buraya n'amashirahamwe mwamwe y'abanyaburaya. Twibuke ko muri ico gihe hari Perezida Bagaza ku butegetsi. Aho rero uwo muhari watanguye kumenyekana ni mu gihe habaye aha i Kigali harabaye inama imwe bita France Afrique, muri ico gihe yatwara Mitterrand. Muri iyo nama baratumira, Ubufaransa buratumira mu gihugu cyo muri Afrika abakuru b'ibihugu muri Afrika. Rero Perezida Bagaza yaraje muri iyo nama, ngo hari muri 1984. Muri iyo nama niho ubwa mbere batanguye kubona amatract ya Paripehutu, kuko leta y'u Rwanda yarafashije bari muri Paripehutu gushikana inyandiko mu nama aho Perezida Bagaza yarari. Byaramushavuje cyane, nabivugana na Mitterrand, aracara nahaguruka arataha. Yabaye nka incident diplomatique yabaye muri ico gihe. Iyo incident diplomatique yaratumye yuko Habyarimana asaba abo muri Paripehutu yo kuva mu Rwanda, baca bagenda rero muri Tanzania, Gahutu Remy n'abandi bamufasha, bagenda muri Tanzania. Aho muri Tanzania niho bakomereye cyane, bategura ingwano nyene, bategura ingwano n'inyigisho barungika mu Burundi. Turazi yuko muri ico gihe kuri Bagaza niho bagira inyigisho nyinshi mu banyagihugu. Aha novuga nti hariho amakosa amwe aba muri politike, abantu ntibabone ingaruka, bakaza kubizibona hanyuma. Amakosa nshaka kuvuga nayahe ni ku ruhande rwa Perezida Bagaza, kuko mu kurwanya ivyiyumviro vya Paripehutu, kuri jewe ntiyabigwanije afatiye ku vyiyumviro, yabigwanije ahubwo ashaka gukora ivy'umukazo cyane,
mwari mumaze kumva abantu bavuga inama za sahawanya mu gihugu, bavuga ibyo gusenga n'ibindi. Niho hatanguye kuba ingorane hagati ya leta ya Bagaza n'abagatolika. Iyindi ngorane yahabaye ni hagati y'umuhari Gerer, cyane cyane cyo bita Commission Estudiantine de la Gerer. Yari ni komisiyo yarimwo abana bakurikira politike cyane kandi bo mu bwoko bwose, bumvikana neza cyane. Ariko iyo komisiyo y'Estudiantine yagiye kugira ikibazo ko bo bashira imbere inyigisho za Rwagasore, inyigisho za Marxisme nyene, bya socialisme n'ibindi. Ariko Bagaza n'umukuru wa Gerer, secrétaire général wa Gerer, ntibabishimye. Baragize ingorane rero, barahagarika umuhari Gerer, baca banafuta imihari yose yaraba abakiri bato mu Burundi, urwaruka. Kuri jewe ngaha harabaye ikosa, kuko abari muri Scout, abari muri Kiro, abari muri Saveri, bari muri Zozajeke niyo Gerer nyene, baciye babura ikibankadira, baciye babura ikibakurikirana, ikibigisha neza intumbero ya politike, intumbero y'igihugu. Rero nk'uko babivuga mu Gifaransa bati la nature a horreur du vide. Iyo rero habaye ukutigisha, muri ico gihe Paripeutu nayo yatanguye kwigisha, abana batari bake benshi baciye bagenda gukurikira izo nyigisho, baravyumva, barazitahura, baca baratangura rero gukora akazi ko kwigisha mu gihugu. Ibi ndabivuga cyane kugira ngo abantu batahure cyo no kwita context byari ko biraba muri ico gihe, kandi byaba mu mpisho, abantu ntibabibona, byaba mu mpisho cyane, kandi byarashitse ahanini kuco Paripeutu yashaka, kwari kugira agume yibutsa, Paripeutu agume yibutsa amabi abatutsi bakoreye abahutu, amashari agume yiyongera n'ibindi. Rero novuga ko aho rero muri 1988 ibyakozwe Intega Marangara, ntumvuga ko byari byateguriwe Perezida Bagaza, mugabo bishika Perezida Bagaza yarakuwe no kumukura kwiwe. Turazi yuko nk'Abafaransa babigizemwo uruhara. Umuntu yo kwibaza ati none bari ko muri ibyo byo gutegura izi ntambara nyene barimwo. Icyo nzi nyamukuru nuko hariho ama association y'Ababirigi, y'Abaflama, yari muri vyo, ko ndazi ko witwa Philippe Rengens yari umukonseyer wabo. Ibyo rero vyashitse aho muri 1988, kabaye nk'agasomborotso, ko yari mu ma programme nyene ya Paripeutu, dusomborotse leta ikora amakosa, hama tuyifatiraho, kuko ntibyari kugira ngo bibaye Intega Marangara bizoca bikwira i Burundi hose. Oya, kwari kugira ngo habe aho bafatira, kwerekana yuko leta zose uko zikurikirana, yabiya Bagaza, yabiya Buyoya, ari leta kimwe n'iz'abatutsi zidashakira neza abahutu. Aha nibyo novuga cyane kuri context yari hari muri ico gihe. Ikindi novuga ku bijanye no gukura Bagaza, harimwo Zaire. Muri ico gihe hari Zaire, ubu ni Congo, ko Mobutu na Bagaza barigeze kugiranira nabo nyene ibibazo. Rero abashaka ko Bagaza hava
yari Umufaransa, yari Vatican kubera ijya ngorane na Eklezia Katolika, yari rero na Mobutu wo muri Zaire, nabo barafatanije kugira ngo bahindure intwaro y'abagaza. Twoca tuvuga yuko na Paripehutu bayiyumva neza, naho nyene nitwo batubeshe, tutibagiye n'u Rwanda yabivuze kare, n'u Rwanda rwabafasha cyane. Ego, ndashaka kubaza Monsieur Kiki, none ikibazo kuko nagomba uduhe ishusho y'iyo ntambara yabaye mu 1988, kuko abantu numva bayivuga gutandukanye. Haraba numvise bavuga yuko hashobora kuba harabaye n'ibitero by'indege ku banyagihugu, yoba yari intambara ikaze cyane rwose kugira ngo ibyo bitero bihibeho cyangwa n'ibyabayeho. Ikindi kibazo ucokomerezaho unanyishura, nashaka kubaza inkurikizi zabaye nyuma y'iyo ngwano. Ikindi kuko mwagiye muvuga ko hariho imigwi ya Paripehutu yari hari mu kinyegero, none se iyo migwi ndashaka kumenya baragaragaye bagwana n'abo basirikare cyangwa bagwana n'abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo duhe umuco bariko baradukurikirana. Murakoze kuri icyo kibazo. Mu makuru ashobora kuba yizewe kuko urumva haratangwa menshi, umwe wese ku ruhande rw'iwe undi ku rwiwe, mugabo ikintu cyo bose bahuriza ko intambara yatanguye itariki 14 z'umunani, niho abanyagihugu batanguye gutema abandi banyagihugu, donc abasivile bakoresha imipanga bafata ku nguvu abakenyeze n'abakobwa gutyo, barazibira n'amabarabara. Hariho amabarabara amwe n'ibiraro barabibomoye kugira ngo abasirikare ntibashike muri ako gace biko biraberamo, kandi urumva ko hatwaye abantu benshi ku buryo bamwe leta iravuga ati iyo ntambara yahitanye abantu bashika 5,000, ariko kandi avuga ati ahubwo birarenga 50,000. Umva ibitigiri ibyo ntibihurizwa ko neza. Hanyuma iyo ntambara abasirikare bagize gutangura intervention neza vyemezwa itariki 16, n'ubu nyuma y'imisi 2, kandi ico gihe bakoze iyo intervention itariki 16 baragerageje, intambara irahagarara, abariko baricana benshi barahunga. Mu gihe bariko barahunga harabashobora kuba baragiye barahura n'ibitero by'abasirikare. Ivyuko hakoreshejwe indege navyo biravugwa, amasuruse menshi arabitanga ko indege zakoreshejwe, abasirikare bagasigura ko zakora reconnaissance, ukurumva amabarabara mwamwe yari yarazibiwe n'ibyakunda ko bashika, bavuga ati indege zagerageza kurondera abantu bari aho binyegeje n'iki, abandi bavuga ati zaranaturasa. Aho n'ikigwanisho gicira umuriro rero bamwe bagiriza ati leta yaragikoresheje mu kwica abantu, ariko kubera ko haraciye imyaka itari mike bibaye, hari abasirikare bagiye batanga amatemonyage bavuga ko ico kigwanisho mu gihugu atake cari gihari, uvuga ko kitakoreshejwe. Mugurumva ivyo n'ibintu kumbure bimwe byasabwe ko hakenewe umugwi mpuzamakungu wigenga ushobora kuba wotohoza ibyaha byo mu ntambara uko biba byaragenze. Ikindi wabajije ni uko iyo migwi ishobora kuba yagiye igaragara, nta tangazo riteye ku mukono rigaragaza ko Paripehutu yoba yaragize igitero kiri officiel. Noneho ikirobere ntikigira kiba officiel, ntibacemeye ngo bakirovandike. Mugumva abanyagihugu abakoze ivyo no bagaragaza ko baba barakoze ama entraînement bari mu mashamba yinyegeje. Doko wana hariho umuvuma y'abahunze bongera baragaruka, kandi hariho n'utunama twagenda tuba mu banyagihugu. N'ibigwanisho bakoresha bobo bakoresha imipanga, bya bigwanisho babingaho buhiri iki n'amagurude, ibintu nyene bimwe biho bisanze mu banyagihugu. Ikindi nuko mu kugira ngo bihagarare bitamaze igihe kirekire, kuko turabona hari tangazo umugwi w'incabwenge bita ngo w'incabwenge z'abarundi b'abahutu baciye bandika itariki 22 z'ukwa munani, uvuga inyuma y'imisi ingahe n'indwi ntiyari yaheze, baciye basaba ko ivyo bihagarara, barashikiriza ibyifuzo byabo byinshi.
wasinyiwe ko n'abantu barenga 27 muga abandi bavuga ati ntibari 27 gusa ahubwo barenga 50 nabangana nuko hari impapuro zagiye zitaka bariko barazisinyisha rero harimo n'abategetsi aba directeur general mu bushikanganje bunaka n'abantu bakomeye muga baciye bandikira Perezida Buyoya itariki 22 basaba ko byohagarara ahubwo kugurura inzira y'ibiganiro kugira ngo abantu bafise ibyo basaba babisabe batarinze guca mu ngimba nibyo rero byagiye kubyuka mu nyuma nyuma y'imyaka nk'ibiri ingahe itatu haba amasezerano n'umwe bw'abarundi byavukiye aho nyene harakurikira n'ibindi n'imigambi iravuka myinshi imyaka za 90 hanakoreho na demokarasi yaciye yigaragaza amatora araba mu 93 kuvuga ko dufatiye ku byo abantu basabye mu nyuma bimwe bishobora guhura n'ibyatangwa mu matract kuko zanyandiko zagira umukono abagwanya leta bakunda gukoresha byatorwa mu mitumba aho Intega na Marangara ariko bavuga Ntega na Marangara ubundi n'ahandi byarashitseyo nuko ari ahantu bagerageje kugira ngo babonye ahantu habaye ibintu bikomeye kandi ari naho bazitiriye Buyoya bavuga ati iyo tutazitira byari gukwira igihugu cyose iyo reza tract ibintu byasabwa n'ibindi byagiye muri gwagwandiko b'abantu 27 baciye bandikira Perezida Buyoya byaciye bigaragaza ko batoreye basa nk'abatoreye umuti ikibazo kuko nko mu 90 baciye basinya itegeko ritanga ikigongo c'ikivunga ku bantu bagirizwa ibyo bikorwa byose n'impunzi zirahunguka kuko byarimwo mu byatanzwe n'amanama yagiye arabaha mu rwego rw'igihugu no mu rwego mpuzamakungu no tuvuga ko mu ngaruka zabaye zakurikiye iyo ntambara cyangwa se icyo kiza ingaruka nyamukuru zabaye muvuga ko ari nk'izi ingaruka nyamukuru abantu basize ubuzima urumva ko ari abantu benshi cyane iyindi ngaruka impunzi nazo zaciye ziyongera haciye hasubira guhunga abantu batari bake iyindi ngaruka ibikorwa by'iterambere bica bigenda bicumbagira iyindi ngaruka nuko politike y'igihugu nayo yaciye ifata ubundi murongo iyo ngiyo bari ingaruka nziza kuko haje amasezerano mu bw'abarundi hakaza n'imigambwe ikemererwa ku mugaragaro na ivyo ni ingaruka nziza ego cyane reka tuce tugaruka nyene kuri ico nyene duhagarare kuri ico nyene no ku c'amasezerano y'abarundi ingaruka ni nyinshi iyo habaye ubwicanyi ariko ico nashaka kubaza ni intambara yabaye mu makomine abiri Intega na Marangara twovuga yuko zari zifise ubuhe buremere ku gihugu cyose birumvikana neza ko harimo amacakubiri afatiye ku bwoko ariko uno munsi mu gihe mu myaka 3 n'amezi makeya umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'ico gihe Buyoya mu kwezi kwa kabiri mu 1992 tariki 5 haciye haba gusinywa amasezerano y'abarundi ubumwe bw'abarundi ariko uno munsi naho nyene baracitwaza bamwe baracigisha bafatiye kuri izo ntambara kubwo bwicanyi bw'Intega na Marangara bamwe babifata ku bwoko abandi babifata ku bindi ku nyungu zabo Dr nizihe mbaraga n'ubuhe buremere ubwo bwicanyi bwari bufite mbega abarundi abo barabiteguye bari bafise gushika kuki uno munsi niki wobwira abariko baradukurikirana babyitwaza canke bigisha abandi kugira bashobore kubayobya kubazimiza bafatiye ku rubwo bwicanyi bw'Intega na Marangara urumva nkuko nabivuze ubwa mbere ni intambara irafise aho yatanguriye icyo novuga dufata 62 n'abajerere n'abapepe barwana hariya mu Kamenge hagapfa abantu dufata 65 dufata 69 gushika 72 ni ingwano imwe yafashe iyo ntumbero y'ubwoko muri politike
icyo nico twobanza kumva muri izi ngorane zabaye i Burundi. Kandi nk'uko twabivuze ubwa mbere, ni intambara yaretse intambara y'ukuri abarundi bari batsinze bakurikiye intumbero ya Rwagasore. Ko Rwagasore yavuga ati nta gukurikira ibyabaye mu Rwanda, dukomeze inzira yacu, abarundi baguma ari abarundi. Ariko murazi yuko kuva agandaguwe iyo ntumbero yaciye igwanywa, haza iyi ntumbero rero y'amacakubiri n'ubu ikihari. Ni rero muri 88 ntaho bitaniye kuko ibyo tubona ni ibyo nyene. Nabo Daniel kikihejeje kuvuga banditse rijya kete ryo gukebura Buyoya, nabo nyene muri ubu rwandiko barerekana neza yuko intambara y'ukuri ari iy'amoko. Avuga ati abahutu bama barenganywa, babesherwa, amakosa yose ari kuri leta n'ibindi. Mugabo nabo ntibaza kuvuga uruhara rw'umuhari paripehutu mu gihugu kuva ushinzwe, kuva ukurikira, n'intumbero y'uwo muhari wari ufise nk'uko twabyumvise mu byo Gahutu Remy yashikije. Urumva rero ko ari iyo ngwano iguma igaruka, ifise amasura atandukanye. Rero nka kujya bavuga bya communication yo mu ngwano, umwe wese aza kuvuga ibyiwe, akabona yuko ari we akorerwa amakosa, ariko ntashobora kwigera avuga ati nanje amakosa nkora nayahe. Ni nko kuri leta nico kimwe, ntibaza kuvuga kumbure ibyo bumvise kugira ngo bajya basoda bagiye muri Ntegamarangara nyene, haciye hava abanyagihugu babigwanya bati ico gisoda caje kitabanje kutubaza ibintu nkamwe n'ivyo. Aha iyo abari mu gihugu gitekanye ko abasoda bava ngaha bakaja ahandi, nta kibazo coba kihari. Mugabo iyo rero hari iyo ngwano nyene yo kuvuga ati igisoda ni cy'abatutsi, iyo kije ahantu hari abahutu benshi baba bashaka kutwica, kandi abanyepolitike bakaca babikokeza nabo, urumva ko ibyo mu ngwano ntibyoroshe. Ibyaciye bikurikira vuga ati amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, ubwa mbere ntibyaciye biza buno nyene kuko abanditse riya kete barafunzwe muri leta baravugamo byinshi. Muri icyo gihe sinari i Burundi kuko natashe i Burundi mvuye mu mashuri muri 1989, ariko narabikurikirana. Rero abo bamariye gufungwa bamaze kwandika iryo kete, imihari yose ari muri Gerere, muri Iprona, ibintu biraduga, abantu barashuha bati ibyo muri 2022 biragarutse. Bamwe bavugira abahutu, abandi bavugira abatutsi, nabo bagira baze kutwica, biraduga cyane. Ariko icyo novuga kuri leta nuko naho haje hakaba ubwo bwicanyi bwo kugarukana amahoro, ya Ntegamarangara baciye bashira muri administration yisangije novuga ubwigenge, kuko baradezinye mu commissaire yashoboye gukurikirana kugira ngo amahoro agaruke, abahunze bahunguke, n'ibindi byinshi byatumye amahoro asubira kugaruka muri Ntegamarangara. Hariho rero abo byashavuje naho nyene bati abicanye barasubiye
kubashimira ibintu byinshi. Haca rero hakurikira inama, ari inkuru y'umwana isubira inyuma, kuko tuvuye kuri Ntegamarangara mwaciye musimbira ku masezerano y'ubumwe, hari ikindi cyabaye nyine cyoco ca Paripehutu. Ni naco gituma abantu baciye bavuga ati iyo Ntegamarangara yategura izindi ngwano zizoba, kuko naho Paripehutu itari bwaronke ibigwanisho, iyo Ntegamarangara yarafashije cyane kugira ngo bagende gusaba abahora babafasha bukeyi bafashe kurusha. Niho rero batanguye kuronka n'ibigwanisho, bararonka n'abahora mu gisoda, bari mu gisoda cy'i Burundi, mu gisoda cyo muri Tanzania, kugira ngo barongore icyo gisata cyo kurwanisha inkoho. Niho rero bakiye nabo batera muri 1991, kandi naho nyine bavuye mu Rwanda, kuko baciye mu Cibitoke, Bubanza, gushika i Bujumbura, aho bakoresha n'inkoho, takiri imipanga y'abanyagihugu n'ibindi. Umuntu abikurikirana rero arabona yuko ari ya ngwano ikomeza yiyongera, uyu muhari Paripehutu uronka ibindi biyifasha kugira ngo ikomeze iyo ngwano. Rero naho leta yagerageje kugira ngo bumvikane, naho muri 1991 bateye, Perezida Buyoya yarahinduye ingendo ya politike, afata politike yo gushira hamwe, yo kumvikana nabo nyine batera. Ni bake bazi yuko leta y'u Burundi muri 1991 yahuye n'abari barongoye Paripehutu isata ca politike, bagira amanama i Buruseli, ayandi amwamwe i Bujumbura, baca bagira iprona yacigira icyo bise Congrès élargi du parti iprona muri 1991. Iyo Congrès élargi yerekanye yuko muri iprona, mu batwara iprona, baciye bashiramwo abantu bo mu bwoko bw'abahutu, kuko ntibari benshi imbere yuko Buyoya agira iyo politike, binjira mu nzego za iprona ari benshi. Iyo Congrès élargi rero nico yafashije. Ikindi rero ikifasha kugira ngo bategure kwiga ikibazo cy'amoko, cyazanye rero bashizeho komisiyo y'abantu 24, igice kimwe ari icy'abahutu, igice kindi ari icy'abatutsi. Baragira ibiganiro gute aho bashika ku gitabo banditse kivuga ikibazo c'amoko mu Burundi n'ingene cotorerwa inyishu. Niho havuye rero ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe itariki 5 Ruhuhuma 1992, nimba atari na rimwe, noba nihenze ngaho. Rero izo nizo novuga konsekansi ibyakurikiye kuri Ntegamarangara. Abantu bashobora kubaza ati mbega byari byiza, byari bibi. Jewe hanini novuga nti intumbero yo gushira hamwe abantu yamara nziza, mugabo ikibi nuko utaba uzi niba uyu muntu aje kumuganira aje afite intumbero y'amahoro canke aje gusa kugira ngo akomeze urugamba yari yihaye gutumbereza. Ni nabyo byashitse mu bihumbi 2000 aho twashira umukono ku masezerano. Nico kibazo cyama kigaruka iyo igihe cyose hari amasezerano yo kumvikana i Burundi, kuko nta na rimwe baheza ngo bayakurikize.
ego cyane tuvunaguye dusozera kuko umwanya uri kuradusiga reka tugaruke ku kiganiro ku mvo y'ikiganiro dutahure akahise dutegure ibirama niyihe nyigisho ushikiriza abariko barakurikirana kino kiganiro n'abasavye ko twogaruka kuri kino kibazo c'integana marangara uno munsi bahabwa inyigisho zitandukanye hirya no hino ku binyamakuru bitandukanye yaba abategetsi bamwe canke kanabandi bitwaza ntega marangara bakabishiramwe ubwoko bwinshi bakabishiramwe ubwoko cyane kugira bashobore kuzimiza umunyagihugu niyihe nyigisho wobashikiriza muri kino kiganiro cy'uno munsi icambere no kubabaza ati mbega mwe mukurikira izo nyigisho z'ubuhutu inyigisho z'ubututsi ntimurarambirwa no kubona abarundi bapfa ntimurarambirwa no kubona abarundi bangazwa ntimurarambirwa no kubona igihugu canyu ari icyanyuma mu bihugu byose byo ku isi ibyo byose bikaba biva kuri izi ngorane twebwe nyene twiteye kuko tudashaka gusubira mu nzira yo kumva ko turabarundi dusangiye igihugu dushobora gukorera igihugu kigatera imbere rero ibyo twama tuvuga ideologi zavutse zazanye abo twebwe twita les tutsisans et les hutisans bafise ideologi yo gushigikira ubuhutu abandi bafise ideologi yo gushigikira ubuntu ubwo buntu yo gushigikira ubututsi cyane cyane none muzokira ryari ubwo bututsi n'ubwo buhutu n'ubwo abarundi nicyo umurundi wese yoba akwiye kwibaza kuko nta gaciro karimwo kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi nta gaciro namba karimwo nta buntu burimwo nta muhezi burimwo nta kwiyumvira igihugu burimwo ni ukuvuga ko dukurikira ibintu atagaciro bifise ariko uvuze umurundi hariho agaciro kuko tuvuga indero ndundi ntitwigera tuvuga indero ndutsi cyangwa hutu indero ndundi niyo twifuza kandi turayizi kandi iyo twari kuba tuyisangiye mugabo twarayigwije n'ubusa rero gukebura nuko muraza gusubira kutwibutsa icyo ari cy'ubuntu twama tuvuga kuko nibwo buzodufasha tugaruke ku ndero ndundi dusubire kuba abarundi murakoze ego ndabashimiye cyane kubona mwaduhaye umwanya wanyu kugira mugaruke mutwigishe ibijyanye n'akahise ku Burundi kandi twizera ko no ku munsi wa mbere muzoba mwaduhaye umwanya kandi tukaganira muri kino kiganiro urakoze cyane Frank tuzokwama turi kumwe kuko birakeneye ko twama tubwira abarundi yuko uburundi ni umurima rusange ikirundi ni ururimi rusange ibyo byose tubisangiye tubikuze tubigaruke ko kuko abadusambuye turabazi tureke gutana kw'imyikomo ibyabaye ni kubera indwara dufise nitwayikira tuzokubaka Burundi bukomere busubire gukomera nk'uko bwari buri umuzungu ataraza murakoze Monsieur Kikimbo nanje hari kibazo nshaka kubaza dufatiye ku makuba yashikiye abarundi akaba yarasigiye ibikomere abene Burundi mubona ari ubuhe muti ukenewe muri kino gihe kugira ngo abakomerekejwe n'ico kiza batekana ikindi nshaka kumenya ni iki cyokorwa none kugira ako kabikabisha nikazosubire kuba mu gihugu cacu c'u Burundi murakoze ndashimiye muganga Rugamba arahejeje kubivuga baza ko ibyo yavuze birashobora kuba ari nyishu no kuri kino kibazo icyo no kongera ko nuko abarundi nk'abarundi turakeneye kumenya ukuri kw'ibyagiye biradushikira byabaye kuri bakuru bacu ku bavyeyi bacu abasokuru n'abasokuruza bacu tukabimenya nk'amayagwa y'ibyabaye twebwe tukabonamwo bibi tukavuga tuti harabaye ntihakabe hanyuma ako kaga tukagasimba
tugafata umwanya wo kuyubakira uburundi bwacu nk'uko tubwifuza. Yavuze ko hakeneye ko tuba abarundi nyabo tuzira ingendo n'ivyiyumviro vy'amacakubiri no gukumirana. Ahonye abarundi barakeneye kumva ko bahumuye batazosubira gukorerwa ihonyabwoko, batazosubira kwicwa bazira ico bari, uko bavutse cyangwa uko basa cyangwa uko bareha. Abarundi barakeneye guhumurizwa cyane cyane bihereye kuri leta ibitwara n'abandi baharanira gutwara. Nibamurikire, nibareke kuremera umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi, bakore umugwi mwiza muzima, ukore igikorwa ujejwe, utwereke neza ukuri kibwagiye birashika udasimbye ni 1988. Hoho abantu babibonye baracahari, babikore mu nzira yo kunywanisha, berekana ukuri akahise nyako kandikwe uko kari, kugira ngo turonke umugani tuzocira abana bacu n'abuzukuru bacu. Inyuma y'ivyo murumva ko ibyabaye bisa nk'intambara, umugwi runaka wakoze ugasesa amaraso. Hari ibyaha bitababarirwa, ibyaha by'intambara, ibyaha by'ihonyabwoko n'ibindi byaha bikomeye bisinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu. Hariho umurongo wabyo nabyo. Leta nidusabire umugwi wigenga mpuzamakungu nk'uko bisabwa n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yasinyiwe yarusha. Uwo mugwi wigenga uze udufashe gutohoza ivyo vyaha, tumenye n'ababikoze, arabahanwa bihanirwa kuko hari ibyaha bitababarirwa. Ariko abashaka kunywana, abashaka kubana mu mahoro, ntituvyankigwe, duhabwe umwanya wavyo. Niko kazi kujya mugwi Commission Verite et Reconciliation. Abarundi tunywane, dusubire tubane mu mahoro, tubana atawanja wangura, twirinde n'ivyaha bindi dushobora kwama mu gihe turi mu ruhagarara, turara ntibuca twiteze ngo banaka bava baza kutwica, banaka bava baza kutugirira nabi, nk'uko ibi by'imbere yo 88 imbere izo tariki byari bimeze mu ntega marangara n'ahandi hatandukanye. Murakoze. Ego turagushimiye Kiki Daniel kubona waduhaye umwanya wanyu mukaza kudufasha mu kutwigisha muri kino kiganiro, kandi twizera ko no kwa mbere tuzoba turi kumwe. Murakoze no kuduha umwanya, no hanyuma muzose muduhamagaye dusangiye kino kiyago. Turatumire n'abantu batwumvirije, ntitwari duhari. Jewe iyi tariki nari maze amezi 3 mvutse, ntacyo nabonye, ntacyo numvise, ariko nagerageje gutumbereza ibyo nagenda kura mu rungano cyangwa muri bakuru bacu bavuka hafi yaho ibintu babonye. Bamwe bagiye bavyandika, abandi bagenda babivuga. Uvuga ko abafise ibyo batwunganira nabo nyene nkuko basabye ko kino kiganiro tugikorako, nabo batwunganire ukuri kumenyekane, twubake Uburundi dushaka kandi twipfuza, mugira amahoro. Ego cyane urakoze kubaza bitera ukumenya, ni naco cese cyanyuma werutse kudusohorera, kandi nkuko bivuze twibaza yuko bazobandanya babaza kugira bashore kumenya ukuri kw'ibyakahise. Murakoze cyane. Icese cya kubaza bitera kumenya ni cese mperutse kwandika, ndakebura abarundi bose aho bari bafise ibyo bazi ntibabinyegeze, nkakebura n'abariko bahawe igikorwa cyo gutohoza ukuri, barahiguza barasimba ibintu bikomakomeye bishobora kutwereka neza ukuri uko ariko. Ibi rero dufise nk'amadidani, ibibazo byanje, ibibazo byawewe, ibibazo by'uwundi wari we wese, byose babiduhe ku muco bakuru bacu. Abadakunda kubivuga ni batwereka ahantu bagiye baravyandika, twe tubicukumbure tubyisomere bidufashe kugira ngo ukuri kumenyekane, akahise kandi kuko kari. Ubunye birakeneye ko tuva muri soko n'uruze, urugamba rwo kogorora ruduhanze amaso twese atawuvuyemo. Ego nibaza yuko bariko baratwumviriza, kumbure bashobora gushinga ikirenge mu citorero Burundi,
itorero Burundi bitanga kugira bashobore kutwigisha no kudushikiriza ivyo bazi babonye canke ivyo bagiye baramenya bivanye n'amatohoza canke n'amankete bagiye baragira kandi turabashimiye itorero Burundi. Home Prince ndagushimiye ko nawe aje kudufasha kino kiganiro kandi nizera yuko no ku munsi wa mbere uzoza kudufasha kandi kugira dushobore gushikiriza abarundi inyigisho nziza hitomoye. Yego murakoze cyane ndashimiye nawe ko baradukurikirana tuzokomeza kuhaba kugira ngo abantu bose bamenye ukuri kandi twubake igihugu cacu kizima kizira ikinyoma kizira n'amacakubiri. Murakoze. Dushire ku mayange igihe bahurana amasha baririmbye kinyange ababembe bahungiye mu kiyaya c'amanyanga ntiyankume yarondera amajwi ku muyange yagora ko ngoma nyangoma yari umutware bena seru kwava imbere yaho bazize umukwabu numva mfise utubazo nobaza tumbakiye twishi ivyatikire ntibiharugwa turabizi ko ari vyinshi. Ego ubuntu twarazwe na basokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu kukiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Amakuba yagiye arashikira Burundi haba ayabanje imbere yukuza ku mukoroni ayabaye inyuma y'umukoroni ayabaye nkaya twako turavuga 88 nayo tuzokwiga mu kiganiro gikurikira 93 dukwiye kwibuka ko turabarundi twese twame twibuka yuko iyi ntambara ije isesa amaraso y'umurundi ashobora kuba ari mwene wanyu ashobora kuba ari mwene wacu ashobora kuba ari umubanyi canke akaba umubanyi wanje ariko hanini tugize ubuntu twese twareka kumarana nk'inyamaswa niho dushobora kubaka uburundi bwiza bw'ejo hazoza. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro ndashimiye abadufashije mu hinga bw'ivyuma Yves ashimira n'umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro Frank Espoir Design ariko ndakibashikiriza ndabike banuye. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye mariko nago twayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namugufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko nteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.